Hold on. What's this? Sabas, burya ndagenda kubwira ikintu kimwe. Abantu benshi bavuye muri Afrika bakunda Imana, bayikorera mu kuri no mu mpwemu. Ariko bamaze gushika hano, barariye barahaga, abandi barigibarira. Abana babo bamwe abavyeyi barira ijoro n'umutaga bivanye n'imyitwarire abana babo barimo. None rero nimba waje uhagaze wirinde ntugwe kuko amahanga n'amahano. Grace, can you please stop those drugs? Irego yononera ubuzima. Sabas, twayaze na mabrada twabonye yuko woguma hano kugira ngo ubandanye sengera shemeji wacu. Wabonye ko afise ikibazo gikomeye cyane. Uzobukoze. Grace, what's wrong with you? You? In my room? Yeah. Ewe hari ikintu najyana kubaza. Burya umukozi w'Imana Sabas uramwemera? Ntabwo ameze nk'aba bakozi b'Imana bo muri kino gihe. How did the devil lie? He did not make me do anything. Grace, this is impossible. And why is it impossible? You don't even know what I have to offer. Why don't you let me... Don't touch me again, please. Sir, you're under arrest for sexual abuse. Please get up. Call upon the power of Jesus Christ. Call upon the name above our names. There is power. You will see the impact, impact, impact. You will see the impact in the name.